Ishirahamwe Rishoto umunsi itariki 10 kwezi kwa 10 umwaka wa 2025 riramutse ritanga iganiro ku bamesha makuru n'abanditsi bagomba tubamenyesha yuko mu Ishirahamwe Rishoto tubabaje cyane kandi dutewe umutima uhagaze nihohoterwa yakimwa muntu gufata mu nyamaswa gupfungwa bidakwije amategeko ukwicwa ndetse bikokorwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu vya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi Ishirahamwe Rishoto rirashinga cyane kandi ateye umutima uhagaze ni ihohoterwa rikorekorerwa kuboreza gufa gufatwa gukorerwa ibya furambi gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundi kazi bari gukora mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite. Mu Ishirahamwe Rishoto rimaze ibisi rikorera kurikirana amabi yo kuboreza gufa kunyagata y'akazi na muntu ukwicwa ugufungirwa ubusa kw'abarundi bari hirya no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Tugomba mu cegeranyo cya Rishoto tugomba tubereke ibihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva mu kwezi kwa mbere gushika itariki kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 ukuntu ibihugu bagiye barabona bakorerwa mabi atandukanye tugomba tudandagure. Mu cegeranyo cya Rishoto kitwereka gutya nukuvuga yuko amabi aturagishinga kandi twiyamirije akorerwa abarundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa mu nyamaswa barahohoterwa bamwe barapfunzwe bafungirwa ubusa nibo bamafungwa abandi bareze gufa baracugwa gufunda buhoro bagahamurwa n'umutima. Mu cegeranyo cya Rishoto mu gihugu ca Malawi ku bakozi abarundi bariyo cyane cyane muri kando hofije bita Zarenka turafise abarundi bahohotewe bashika babiri barishwe bane nabo barapfunzwe abo bishwe baramutari aba nabo bapfunzwe bacuruza mu butike. Mu Ishirahamwe Rishoto kandi twabatomeshe mu gihugu ca Zambia mu cegeranyo cya Rishoto ni kuvuga yuko abarundi 13 barishwe abarundi 169 barapfunzwe bidahuye bitagira amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraboreje gufa. Abakora muri Zambia abakora ivyo vyaha abakorera abarundi n'inzego z'umutekano n'urwaruka n'inzego z'iperereza z'igihugu ca Zambia. Muri Oman no mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacuba bafuni na buhoro. Aho mu cegeranyo cya Rishoto abafasoni b'abarundi kazi 121 barakorewe ukubakugwa hohoterwa mu mazu bakorewamo bongera barakorewe bya furambi. Mu cegeranyo cya Rishoto ngire batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiwe mu mazu bidaciye amategeko mu mazu basanze bakoreramwo mu busho butazwi butemewe n'amategeko kuvuga bafungirwa mu vyumba ubuzi bwa sugumwe mu mazu basanzwe mu mpamvu bakoreramwo n'abakoresha 12 abarundi kazi 12 abafasoni n'abarundi kazi bacu 12 mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite
barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi. Ababikora ivyo abakorera abo mabi abarundikazi bacu mu bihugu vya Oman na Arabie Saoudite n'abakoresha babo. Tanzania mu vyegeranyo ca Lushoto kitwereka yuko abarundi 208 barahagaitswe bidaciye mu mategeko, bariko baratahuka mbere barakwa n'ivyabo bari bagarukanye bavuye gukorera ubufaranga. Abarundi 9 mu gihugu ca Tanzania barakorewe, barahohotewe, barabarekejwe kuvuga kure gufa. Mu gihugu ca Tanzania nyene abarundi 42 barafashwe mu nyamaswa ku mupaka Burundi na Tanzania ihana urubibe. Ababikora abo mabi aho nyangata kazi na muntu babikora abarundi kazi ni inzego z'umutekano ni inzego zijejwe iperereza muri Tanzania. Muri ntumbero rero Lushoto itahura neza ukuntu abarundi bari gukora mu bihugu twadondaguye, bari bafatwa gupfuna na buhoro, bahohoterwa, bicwa, bapfunga ubusa, mu gihe abarundi bacu abene igihugu bavyo bihugu twavuze babaye mu Burundi mu mahoro ntangere atamumanzi. Ica kabiri kandi Lushoto turiyamirije cane kandi tubateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo kunyagata akazi na muntu gufungira ubusa abarundi batandukanye bakabamenase muri ivyo bihugu. Kandi Lushoto irabaje cane kandi iratangaje cane n'agacerere no kwihorera no kuba sinabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri ivyo bihugu n'Uburundi guhagarara igihugu c'Uburundi mu gihe batariko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi bariko baricwa bacugwa ufuni na buhoro. Tuboneyeho gusaba rero inzego z'igihugu ca Zambia, Tanzania, Omani, Malawi, Arabie Saoudite gufata mu minwe ibi bintu bihonya atakazi na muntu ihoto baja kimwe muntu bikorwa Burundi bekorayo babacuruza n'abakora ibintu bitandukanye ndetse n'impunzi ziriyo kugira bihagarare vuba na bwango mu ntumbero kubahiriza amategeko mpuzamakungu akinga agateka kazi na muntu cyane Déclaration twita mu rurimi rw'Ifaransa Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies, kuko irategeka kuko abantu b'ibihugu byose mu byo uko amategeko akora ateza kwisungwa ibahirizwa ry'agateka kazi na muntu n'uburenganzira n'ubwigenge. Lushoto kandi iboneyeho gusaba leta y'u Burundi gukurikirana cyane kandi ishiremo ingufu amasezerano igiranira n'abapartenere n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye. Kandi mu gihe tubona yuko abarundi bagenda ibi mu bihugu amasezerano yabaye baguma bahohoterwa bafata mu maso, tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu vyapfunza abene igihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe ari ahantu bari kugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukurikirana abisha abarundi bene wacu bahanwe amategeko kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishakabaro n'ibiziga by'ababo. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu, amashami mpuzamakungu aja agateka kazi na muntu kugira ngo abarundi banyaje ivyabo twadondaguye babisubizwe kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bubahirizwe. Mu kurangiza Lushoto irasavye amashirahamwe adahanyizwa inyungu za politiki cyane handi agateka kazi na muntu akorera mu Burundi yo mu karere mpuzamakungu ko hoba urunani kugira tugire icyo twokwita kampanye
iri hamwe kugira tubone ivyo bintu biriko birakorerwa abarundi batandukanye mu bihugu bitandukanye bishoboye guhagarara kuko ari amabi adasanzwe akorerwa kirema muntu. Arishoto rero igiriyeko kandi imenyesha leta y'u Burundi yuko ibiriko birakorerwa abarundi hanze abambasadere baruze mu bihugu bakihorera. Hari amasezerano adasanzwe yasinywe n'ibihugu bitandukanye. Dusaba yuko ubushikanganje bujejwe imigenderanire mu gihe bubonye hari ahantu basinya amasezerano ibihugu bikarenga abarundi bakorwa mabi, amasezerano yofutwa burundu kuko nacyo kwafashe Burundi n'abarundi atari ukubarenganya. Dusabye rero kandi ko mu gihe bigaragaye yuko hariho igihugu cyahotera abarundi ho haba umwihwezo wihuta no kwicarana kuvyo bihugu kugira ngo mu gihe abantu babo bari mu gihugu batekanye nabo bashiraho methodology yuko nabo abarundi bacu bari hanze bubahiriza nkuko natwe bacu bubahirijwe kuko atamwana n'ikinono.